Enfin, regime itera isereri ngo muzambara amabubu genzo isonesha ko ku yindi TV. bon naho katuba ko ku yindi TV mugabo kaguhemba neza kurusha muri Magic. Premièrement, sinkora kuri Magic gusa ndafite ikindi kintu nkora. Bakunzi ba Astive naho mukunzi wanje turazi ko ndumusoda gusa ikintu kimwe I do love you, voilà. Bakunzi ba STV ndabaramukijeho muri hose ni jewe nyene kuri micro twagarutse ndi kumwe n'umukobwa mwiza cane murabona ahantu duhagaze. Bon araza kuhatubwira jewe ntaho nzi araza kuhatubwira reka ndamwakire kandi muramuzi ariko sindamuvuga mw'izina arivuga mw'izina ashaka kuturamukiriza abakunzi ba STV uca wivuga. Okay, ni sawa kwanza urakomeye. Je ni sawa. Ni Claire Yagateka Keke voilà kuri Magic Channel TV. Ahantu turi muri Rika Shop ni muri centre ville hepfo ya Palais des Arts. Ndavuga mpande ya limité en tout cas kuri Palais des Arts tuhabona ni kuri Rika Shop amande ya ma parking voilà. Yes ni Keke Claire Yagateka. Yes no turi kumwe uyu munsi no twasanze aha no vyita ko ari hakora mu ncamake. Oya si nkora ubwo ni shop y'umugenzi voilà. Shop y'umugenzi. Kwe kino ni washimye ko dukorera ngaha. Urumva je narindi nabonye hari induru nyinshi ndavugana n'aba bantu ndabajana he kandi rahanze kujana twenda muri Magic mugabo rero siyo narindi n'umwayombanye mutoyi cyamvuga basi ka dukure muri centre ville comme iyi shop shobora kujamwo biroro. Yes ndagushimiye cyane ko washimye kwanza ko duhura kugira tuganire kuri STV. Ndabashimiye nanje ko namwanya yumviri. None kumenga uri kuratwenga je hari ibintu bitwengeje ndiko ndavuga. Umviriza rero ni mpomora gutwenga ingwara yo gutwenga. Mpomora gutwenga biragiye bakwera ngo batwenga. Umwenye wose ugumutwenga. So tudatevye cyane ngo tuje mu bintu byinshi. Ndashobora kumenya ryari watangiye gukora muri Magic. Muri Magic natangiye gukora yo muri juillet, je dis oui muri juillet last year. Nukuvuga araheze umwaka. Araheze umwaka ukora muri Magic TV. Watangiye gukora kwanza reka ndakubaze ikibazo c'urusaku kwanza. Kwiki muri Magic mutagikora bigyo bibazo byo bon just quiz. Quiz turazikora she. Quiz hayo niyo minushutse gukorera fo passer, hayo na open mic jam rutse gukora. Ariko ubu si cyane. Oya ubu muguma muri bureau. Nico shaka kuvuga kwiki muguma muri bureau cyane. Wari tugumayo gose seulement hari gusanga tukiye kuri bureau. Gasanga duce dukora ibiganiro byinshi hamuga usanga bigiye ko quiz gakija kwa nyuma ucume ngo nizikeye mugabo turazikora ubundi ntitwigeze duhagarika kuzikora hanze twozohagarika ntuka. Oya Yesu we ukitangura kuja muri Magic jewe bon reka manze nivuge kwanza jewe umunsi wa mbere afata micro ya STV narajugumiye neza urumva ebana ndajugumiye mugati kwa ibintu ngomba nkore nibiki urumva ashaka kutubwira wowe umunsi wa mbere ukora kuri micro ingene byagenze. Kuri micro byari bica birashika. En fait sinatangiye gukora kuri micro ya Magic. Oya avant narakoreye hari TV nakoreye yitwa Update TV kandi ndabashimira cyane abo twakoranye. Niho nakoze entre ta Update TV. Hama nibaziye ko nakoze akanya gatoye puis ndaja muri Magic. Hama rero nibaziye histoire yo gutinya micro ko no yobera muri Update. Nki muri Update rero umunsi wa mbere naragiye just nakoze ikiganiro. Naragiye hacyakora undi mutipe arakora ahejeje ndaraba nakora ndavuga okay nagize ubishobora ndagenda mu kiyo kuramwe ubwenge ndabizi ko ari wabizanye. Urabwira ko dusigaye ngo ikiro ndagenda mu kiyo nyene mu kiyo kagaragara okay ngoma nk'iganiro ndakora iganiro ndagiheza ndakora cya kabiri ndakora cya gatatu hama ndagenda kuri terre ndavuga tangiye gukora ikiganiro nyene biri sérieux ndashika ndagikora
urumva ahanze nyine wumva bashyize gukora iki ndakora nyine twese tunagirana nagiye ama stop ngo dukate ngo mbazi iki ndabuze naragikoze ndagiheza nze numva abantu bambwiye wagikoze neza abo tweko turakorana ndagushimira Blender cyane niwe yamfashije muri update na Alitrice niwe bankuye mu bwenge ndaja gukora rero ngigenzi neza nyinshi ariko nzobandanyisha nzomenyera epi Magic TV cyatajayo wamaze kuba umukambwe abana mukambwe namenyereye basi bukebuke naho mbandanye menyereza yes kuri wewe rero kubera ko bitakugoye umunsi wa mbere ufata micro byabaye byoroshe kuri wewe tuvyita ko yari talent wari usanzwe ufise cyangwa kwabaye kuyikuramwo ubwenge kwa kundi nyene sinzi icyo cyo mu byo nawe ntuzi icyo nzi gusa sinajugumiye nyene njugumiye oya nikiganiro nakoze ubwa mbere no kikwerekana wowe nako ntako ndajugumiye gusa nyene sinayinde vyari byo navyo voilà en fait wowe niyo bitumutwe ubunenge bwinshi wokuramwo sajavu mugabo sinajugumiye vraiment gusa ubwo bwo nari ndabuvise mugabo atari cyane tu mbega ico gihe wangana ukumbona nenda kwati ubwo bisi yerazi ko munagenda riyongera oya nukuri unya ararenze nuko nengire gute Jesus Christ none uraja kuri regime cyangwa uri fier no kubungana uko nyene enfin regime itera isereri ngo muzambara amabubu genzo isonesha mundeke ayagize nyene ni bon kandi rero bica bitoka abakunzi ba STV barayibona murazi jenge umusu 50 kandi ndi fier no kuba umusu 50 ndabivuga rero mpagaranya ahubwo sinzi ningene nabivuga ntabiri jana ukwita Yesu ya naho oya nabica nafise ayagize nyene vraiment ni byiza cyane tubandinje gatoyi kwiyo suje nyene twaba turaganira ko muri Magic watubwiye ko ahaheze umwaka uriyo uri kurakorayo hariho nk'ibintu uramaze kuja kuri terre kwanza ukamanza ugashura umutwe neza yego ndamaze kuja biramaze kugushikira yego cyane nkaje nk'uyu munsi ngira n'abakunzi ba STV arayibona n'isura yahindutse uyu munsi sinsa nkuko naho nasa nuko je ndisuko nasa nkuko nukuri narushe cyane biramaze gushika ukaja kuri terre ugakora hamwe uvuga uti vraiment uyu mwuga je numva no uheba cyane gose hamwe n'amaguru utahakujya je vyagenze gute nk'uwo munsi umva binyene dukora kuri terre nyene by'abaduhura n'abantu ukagenda ukavuga ati okay programme yanje umusiza gukorera ngaho ukagenda mukababura bamukorana ukava ngaho ukaja handi nka bindi wankora cyagi je ntwari bwashika ariko wewe oya nukuri kumana nari mu nzira ndiko ndaza nafashe bajaje nuko nari mu nzira ndiko ndaza umuntu akwandika message saa 8 isoma saa 10:30 oya gusa ari ukuntu nyene ahantu nari ndiko next tafata neza wanje hewe 14 dufite programme ya 15 ndabwo ati byangoye hama nawe ucisoma 16 midejo wacerewe niyo oya ahubwo gusa sinari en ligne gusa nayo ko ndaza ndi mu nzira ugati oh my god imana ishime ko nashize nuko nari kurya ivyatsi niyo ndeka kwisigura urumva wonyene nta nakimwe ukora wacu isaya sinusu yes onyishe 16:44 ndabesha hajya rero nahajya nasubiye inyuma namaze gushika niyo ngiye niti ariko nta nakimwe gikuru nuko uyu munsi nakuronse yamanje aramena umutwe kwanza ndagenda kumurondera kwanza ndamubura okay neza ushika uhatora yes ico gihe ivyo bintu bigenda uko uri kuri terrain ugahura n'ibisanga est-ce que uba waranonse umuntu akuba hafi mwuyu mugabo akunda kwita ngo journalisme abandi mu commentaire bakaduponda he ngo yango mwe ngo ntimuri aba journaliste sinzi ukuntu batwita mu ncamake kuri wowe batwita gute bakunda kuvuga ngo n'aba youtubers voilà hama kutukazi bagije ngo waronse ngo umuntu akwitaho akuba hafi yego nawugiye muri update ndanamushimira Blender abo twakoranye bose baje twakora barihize nabonye gusa nyene Blender niwe yari mu boss wacu wala mu chef hama muri Magic narasanze Minouche kandi I really appreciate ivyo ukora nukuri Minouche rero nakana keza ndabigutora cyane na Scott umva amakosa y'inategereza kuyakora mugabo cyane antuka nta musi numwe je ndika numva Scott Minouche bandiye umutima ngo ibintu wagize bitari ivyo ya vraiment ntimirashika aho wiyumvira kuva muri Magic nk'ubu urashobora guhura n'undi mu boss
canke ukaronka kandi kazi ubona gasumba kuba umuhost kuri Magic TV ntibirashika aho wumva umengo bon ko ndosa kandi kazi reka manze mve kwanza muri Magic urazi ibintu byose bivana rero na plan office urazi ikintu kimwe nimba ndosa akazi ntudufate kampemba amahera menshi kurusha muri Magic ego ugasanga mugabo nikama umwanya wo gukora kuri Magic urumva icyo gihe kwera nkeneye ubuzima bwanje nkeneye ubuzima bufitiye yiwanje nogaheba urumva kandi birumvikana nabo nyine nibaza ko bitahura mvuyeho nkavuga ati jenge kurondera umukate wa umwana wanje bizoza wanje mbaze na office umwana wo muri fitiyo nibaze ko bitahuritse nawo wobigina wova ngaho ukavuga ati jenge ndosa akazi runaka hari amahera menshi plus kayo ngaha kintu cyose tugikora kugira dushobora kubeho hariho abamaze gukurondera ati keke ingo tuguha akazi akandi uve muri Magic you mean akazi ko ku yindi TV bon naho katuba ko ku yindi TV mugabo kaguhemba neza kurusha muri Magic premièrement sinkora kuri Magic gusa ndafite ikindi kintu nkora voilà reka rero ukiraho nye duce umva duce tumenya ico ukora apa ya Magic TV nyamatara kabanga oya sa kabanga nkora muri société ya commerce général voilà yo compagnie nkoramo yitwa TBC yego muri TBC TBC umenga ifite ama agence menshi okay namajahere exactement aho nkorera jewe exactement tubwire abagukeneye ni benshi asha bibwire bazaca baza kurondera uragowa muri administration ya TBC sinkora muri agence ya agence nk'ijya agence wa Ruriko oya wowe ni wakenera basuraza kuri agence imwe uzocumbona mugabo rero urazi yuko ataje nzogukenera gusa ahubwo ni benshi karibu muri TBC niho muzomusanga keke muze mushore mugure n'ibintu tufite ibintu byinshi no mudandaza ibiki nukuri ibintu byinshi amavalise ibitenge amashuka ibi mbona ngaha mwa mubifise bon biriho hari usanga dufiseho byinshi ibintu byinshi wenda ugiye gusa karibu hari ikindi none karibu muri TBC na keke muzoca mumubona agence imwe iri ngaha kuri Amadier Limited agence yindi iri kuri Avenue de la Mission urakoze kuduha adresse nanje ni umva duhejeje ikiganiro nanje canza ndahicije peut-être niho ubura udusize twanje ugura gatisi usonesha agakanzu keza none kene kuja kuzura sa neza tukana akamugana ka bien uraza wana kaguze none oya mbaza ati wakaguze kwipavi lo bebe lo basho kuriyumvira kugira mariage mbe sitagenzi nyinshi iyo mariage nakuyumvira ndumukobwa ndayiyumvira nyene urabona ko imyaka ikujanye wowe urashaje n'ukuri je ndabikubwiye uyu munsi nini nagira mariage nzoca gusaza oya uzosaza mugabo kameme nawe ntuzohave ugira mariage warashikiriye menopause rega rabugira ubunyene ndashika muri menopause franchement ça nzogira okay nka keke yoba yiyumvira kugira mariage ryaje uretse ikintu kimwe she Imana ifite imipango yayo turashobora gupanga iby'iwacu nayo igapanga ibyayo ariko uravyiyumvira l'homme propose et Dieu dispose bose umukunzi ho cyane rwose mubwira umva ukuntu vyemeye bitagoranye tubwira ko rumubwira n'akajambo ryaryoherwa akajambo namubwira olala ndashinakaya nuko ndamukunda vyonyene umviriza erega ntumbwire jango nuko ndamukunda arega turabe sivyo mubwire cyangwa umuririmbe uretse kuririmba yo ndasavye yo cumine amatwi okay mubwira akajambo kamuryohere ucu natwemeza rero ko hari umviriza ndakubwire uri yizantuka reka nsinzire sindavyumva umara ikibazo bana nuri romantique wewe bro ndaguza umviriza ba romantique sivyo uyu munsi gusa bishike ube romantique basi arabizi ko tuzi ko romantique none acabona ko ivyo nigirishije bigende gute ubona no ko byananiye kwanza niyo muri kumwe burya bon basi nta tujambo nyene umubwira ukabona nyene ko abaye faible When uri romantique biraboneka bakunzi ba Steve nawe umukunzi wanje turazi ko ndumusoda gusa ikintu kimwe I do love you voilà
ndakabiza ndagusabye nahejeje yes nta kuntu na kumwe nari gukorana nawe ngo ndeke gutwenga n'ukuri kuko ntushobora kwihangana umwanya wose ku mutwe vraiment yewe mbwa yavyumvise gusa polisi hano ufise umusodakazi ndakwaze ubu reka sinashobora kujya wubwira biyigira nkatufite ijambo nk'ibihe ngira uramaze kunyumva ari umva ari romantique urumva utuntu honyine akubwira naravye ndavuga ati uyu mwana none ari mu rukundo rwayo turimwo cyangwa rurimwo abantu oya nyene burya rero ikintu cozi ngaha kw'isi burya no kwikuramwo ubwenge bigenda gute kugira no mu rukundo urumva urividura neza ukikuramwo ubwenge savye basije wumpa amatiyo ngene baba romantique kurya okay reka ndaguha amatiyo kandi uzoca ubikora bon uramwegereye n'umukunzi ukamufata neza keya none we ntuzi keya dumiwe ubwo munambire ndumiwe ndaze kubikwigisha basi duhejeje so reka ndagushimire cyane kandi kubona washimye ko tuganire ndagushimiye nawe ego kandi rero jewe ahubwo nanagoswe no kubikubwira ka makeup ne ka bien ne kagutotse neza olala kandi ndi suko atari we wakigiriye none amaboko nayo mfise ni jenye uri suko rero wobishoboye je dakaze barazi ko ndayifise ifoto bariko barakugira makeup ubwo za salon de beauté salon de beauté kwa keke mwese karibu no kuri TV mugabo usa n'umuntu atazi kugira makeup vraiment badakubwire jewe ndi mécanicienne je byose kurambwira urumva n'umusoda turi kumwe gusangira nyene umutipe muri kumwe arakuzi nyene ingena gufata none wowe kumwe n'umuntu atakuzi ategereza kuba kuzi bien sûr aravuga ati kanda mukunzi kunye nari ndamufata kunye hako ndigisha none cyamba je sinavyize no kwigirisha mu rukundo nyamba uri faible uravyerekana yuko uri faible nyamba uri fort canke forte naho ukavyerekana ndagushimiye nawe abakunzi ba STV kuri Magic Channel TV nayo nyine muyimenye mugende yo muturabe ivyo dukora voilà wowe rero ndagukunda ukuntu ishapu utera wigira publicity ndeyo yingira ntayigiriye hama muze mugure n'ibintu ngako arika shop ni hafi bashini muri ville iri muri ville hefu ya Palais des Arts muduca muhabona muzosanga abakobwa n'abasore beza babakirana igishika cishi urabona ntimuzishuze wowe rero uri romantique kuri micro abera umva ku mukunzi ndumusoda kuri micro ni ingwara nuko bye rero ego bye ndashimiye n'abakunzi ba STV mwabanye natwe mu kiganiro nizere yuko mwagize ibihe byiza aho muri hose hama ni jewe ndabakunda cyane ciao bye